Tegabasha umuntu iri hagaciro niko novuga wowe mu gihe umaze kubara ati uya mugore hariho ibintu je naho muganje igeze kungira ibintu by'ibisanga canke biki naramubariye vyaraheze kandi je nk'abantu bari banzi bari babizi bavuga ati wowe umutima ukora he kandi ndamubariye tubanabandanyana mugabo hariho ibintu umuntu ashaka kuvuga ati nane umugabo sawa je natanguye gukora mfise umwana kandi nawe yarakora umushoferi w'ikamyo no eske je ahantu natangure wahumvise kugira ndinde vuga ati ndakurushije ivyo bintu byose uburi he kwe kutogira salo yiwawe ndavyiyumviye ndavuga ico gihe namfise amahera menga kuri konti ndashikana 300miles nari mfise na telefone ya 11 Pro Max ncamvuga ati kandi shawumenga vyo bari ibyo turiko turagenda je kenshi burya nkunda gukora ibintu ntabipanze mu buzima turiko turataha yabimbwiye muga sinigeze ndabishira nyene ngo mungirira she mu gaciro mvuga ati nivyo ngiye gukora ariko navuga ati nzobikora ariko sinavuga ngo nzobikora igihe kineki basi umwanya uyu no navuga ati nzobikora kwa kuntu umuntu agomba ati ninaronka amahera kubera mu mwanya ntavyo nigeze nshiramo ingufu hama turiko turataha niho ahantu hajya kugambere kuri salo mu cibito kujya kanyoni ziganzu zari zikiri zishasha turabona inzu zige ziri pembeni cyane ambwira ati reka tubaze izi nzu igihe usanga ataba ko inzu zari zigoye kuronka cha dusanga aho umuntu umwe n'inzu ni hari cha turamuvugisha cha tubwira ati izi nzu zipangisha 50 ntamanya urumva mara nayo yari maka cambwira agenda ndakugura na 600 no mugenzi wanje ko ubanza utangiye avance hama ibindi kubera n'ubundi hari hasigaye nk'amezi abiri kugira baziheze. Okay, urabona nk'akarorero nk'amavuta urabona nka vaseline abantu benshi ntibazi kuzitandukanya benshi usanga bisiga amapirate original yirabaguca nk'iyi wanje ubona nk'iyi ni vaseline original benshi bakunda kuzirabira kuri tuno tudomago bakasha bavuga ngo ifite akarongo ngo ni hari original ko sivyo. Okay, abapirate rero ni utwo nyene babici ugize ariko cyo bahenda bashanka nka original basugize guca ntameneka oya nashura oya nento yabona indani urinda gufitonda guca uftonda acavayo urumva aya ni original vaseline benshi basiga pirate umva benshi ajya abana ameze nka yaourt bashaka kubwira ngo yahango ahubwo ngo ni karite ya kabiri ngo nayo muri Kenya narigeze kwipostinga bakakunyisha abantu bayadandaza urumva nka American Dream ni iyi American Dream n'abahungu barayisiga ntiyambiza ucugira ponziza nk'inya umuntu wafite inzobe acha yisigana nk'iyi ntashobora kumeneka ayandi pirate acagira bana ko nakize muri nguvu pirate acameneka iyi rero ni original iyi inya abantu b'inzobe no bashobora kuyikoresha umuhungu umuntu adashaka kwiyambiza arayikoresha turafite na ya chocolat abantu birabura turafite n'irimo rice kuri amatashe ibintu nk'ivyo rero iyi nziza ni original je ndaza amavuta original yani ikintu cyose nkunda kubabwira ati je naho tonshorera mugabo ugende higa ikintu original bana nk'akarero nka tona ndakugore umpereze igeri muri Afrika yo on tona original nkizi benshi ndisiri ko benshi bafite karite ya kabiri na destinance na Rwanda da karite ya kabiri kandi zirangura hanze nta muntu yashobora kuzana original zirazimvye izi nje nazivaniye Dubai urabona uziraguca benshi natwakoresha karite ya kabiri urabona nk'inya uyirabaguca urabona ibifise amajambo ngaha mugabo iya kabiri nta majambo ifise ngaha bimeze guca nyene muga nta majambo ifise ngaha iya gatatu nayo ifise igipapuro ca direct numva riziri gutatu iyi rene original ya mbere ndisiri ko atase abantu benshi bayifise kandi n'abazifise ziba zizimvye rero je umuntu nahora ntumi ibintu avuga ati zirazimvye ntibozigura ibiki n'ibiki mugabo je nishi yego no basinyene kubera basinyene ico gihe yarazifise namubwiye ati yari karatuma umuzigo nca nambwira ntumira tona basinze gushorera ko aca yongeza ko basi nk'amahera makenya kugira ndamurangure cyambwira ati ntaco basi ngo zirazinde rero inyaje ngiye Dubai avuga ati oya je nshaka original mu mpe original baca barazinyereka ibintu byinshi nka panox inya ni ikura ibihere nk'abantu ufite ibihere byananiranye n'abahungu iyi hariho original na pirate urumva iyi rene original pirate ibi ifite igikarato menga kirayagaya gukuntu kandi iciza je nakuri ibintu baranyereka original na pirate basi nico ciza ca Dubai canka ahantu baranguza wowe uhitamwe sadepa n'amahera rero ukuntu meze ntuma ndangura ibintu bizivye yego kweri bigura babizi canke nk'akarorero nk'izi produit za Korea izi inya
izi zo muri Korea urya muntu yatubwiye ko yayiguze pirate genda basi umuntu yahora azizana bya kariya cosmetic yazizana kuri commande ko razizimvye ariko nizo zikurana tampo ziva muri Korea zirazimvye ariko je naye menda baga ati yanje ndazizana kweri ariko abantu bazizi baba barazibuze benshi baba barazibuze izinya kenshi ko n'abantu bakenya sinibaza nari maze kwibona kuwo kariya wenyene abandi ntazo ndabona bafise izi ndemera ndazizana ariko kweri barazigura abantu baroneka yari benshi wabonye nk'akaruro nk'urya mu mama avuye ngaha rero nikaye ariko asa neza izi rero ni original mfise je ibintu vya original ndemera nkazana ibintu bike mugabo vya original ego already know beautiful people on the mic against me one and only Janice for sure aka Comeback and Mr. Dream so hating my live everything but really believe in you beautiful and never you just for kazo so bakunzi bukuri complex nongiye kubaha ikazi nezere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye kuri mikoro muramaze kwimenyera ni Janice for sure behind the camera ni wa mzee wanyu Jaden for sure so hano rero mubona first of all manze ndaguha ikaze si c'est la première fois uravye ikiganiro kuri televiziyo yacu wari usanzwe uri musangwa ivyo kururabizi nugusharinga uri mushasha naho nugukora subscribe ugasharinga ku nshuti n'abagenzi kuko ini televiziyo ihari kugira ngo ifashe abarundi n'abarundi kazi bafise ama projet atandukanye surtout kuba bo bakora ibikorwa mva bwenge canke abantu bakora ibintu bifasha abarundi muri rusange kubera ko hari usanga bafise ama business atandukanye mu makategori yose abo rero turagerageza kubagendera muramaze kwimenyera ntando bisanga atari ngaho kuri complex honyene rero hano turi mu gisagara neza ca Bujumbura aho bitwa musikiraro beshi murahazi ni muri galerie Lilia twagendeye umukobwa cyangwa se twagendeye umumama akora ibintu byiza afasha abarundi n'abarundi kazi gusa neza kuko turabona muri no generation cyangwa se muri no monde tugezemwo ikintu cambere abantu bagwanira surtout nk'abakobwa cyane ni gusa neza fraîcheur gusa neza kugira beauté wirabura uyo ubwira urebwe wawe kamakinga showa ko usa neza uri n'inzobe naho kabandanya inzobe yawe utumigira karite na cane n'abahunga ariko nanye ntabibagira kubera ko ivyazana nibifasha bose turamaze kubona abantu benshi bashingiye ntaye bavuga ivyiza kora amavuta yabazanira canke se inama bagira z'ukuntu bakoresha amavuta yiwe benshi bagahinduka umubiri wo kamera neza bagwaye amatashi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bakabandanya bamererwa neza rero twamugendeye nawe si wundi ni SOUMAYA mwese mwamenye muri benshi ibintu vya makeup ariko ubu bivanye n'ukuntu nyene Imana bagihezagira abari ahantu henshi hatandukanye ariko hano twamugendeye mu kimwe mu bibanza afise Imana yamwihereye kuko umuntu ari courage cyane kwa mumenye mu ntango gushika no munsi nivyinshi novuga byinshi ariko musanzwe mumenye no muraza kuvyumva muri mu kiganiro tugirane nawe ahaza kutuganirira byinshi bitandukanye ukuntu yinjiye muri no bintu nico amaze kubikuramwe na cane ko mu buryo bwiboneka turabibona neza reka rero tumwakire atuganirize byinshi bitandukanye ku bakunzi wiwe nawo mugiremo abakunzi we bashasha ndizera neza ko muza gukomeza kugira ibihe byiza yes rero muramubona mama yake the CEO herself twamaze kuba twamuronse agira tuganire byinshi bitandukanye first of all bifiko ndanamwakira urabona ko ivyo akora inama agira abandi nawo bwiwe burya manza kwiherako urabona ko asa neza cyane mabuja ameze neza ndashima nawe namahoro cyane first of all usa neza uraberewe burya inama ugira abandi ndabona ko naziherako kandi n'ibintu byiza cyane bose thank you kwandi nane ushobora kugira abantu neza uza kugira umuntu nawe utarigira neza ntashira kukwemerera avuga ati uyu muntu ni taperi no musoma kweri ariko ubanza ukiherako ugasa neza ugatanga karorero bakaraba kwanza urya muntu imbere yuko atubwira ngo dukuri ibi navyo afise kwanza ukigira neza ugasa neza muri introduction navuze byinshi bigiye bitandukanye kubikwerekeye uko abantu bakumenye first of all dusubiye inyuma uri umuntu maze igihe kinini muri no career y'ibintu bijanye n'ubwiza ariko abantu benshi bakumenyeye muri makeup cyane ariko bamwe bagiye umuharo ati SOUMAYA tukimubona byagenze gute ariko before ko dushika uno munsi canke se muri president reka tumaye dusubiye muri passé gato SOUMAYA n'umuntu yagize inspiration imeze gute kugira yisange ariko before y'ivyo umanzi natwidondora abantu banakumenye cyane ko abakuzi kuri SOUMAYA makeup shaka kumenya SOUMAYA ni muntu ki apart ya bino tukubona uko no munsi eka mandenda baramutse meze neza nanje meze neza
hama ego abakunzi banje kwenda urumva mbanza kwanza ndababwiye ati Imana ibahezagire ko yakomfisa abakunzi benshi kwenda Imana imba ari ikintu Imana yampezagije abansi ni baki gusa abakunzi bise benshi shaka mbanza ndabaramutse kandi ndabakunda cyane hama benshi banzi kuri SOUMAYA makeup benshi banzi kuri SOUMAYA makeup ariko makeup nsa no ayihagaritse narahinduye TikTok SOUMAYA cosmetic ariko benshi no baracanze kuri SOUMAYA makeup ego hama ndumumama w'abana babiri mfisa ndafise abana babiri bakuze ndumumama w'abana babiri ego hama mva mu Kayanza nakuriye mu Kayanza ibintu nk'ibyo ndumunyakayanza abanyakayanza badufatiye hose mu miziki usanga abanyakayanza aribo bayoboye mu bintu byose usanga abanyakayanza so rero ndibaze ko bari musanzwe umunsi kuri SOUMAYA makeup mwamenye amazina yiwe mwamenye niyo akomoka reka rero tumuganirize kugira ngo twinspire na cyane abakobwa ubenspire bumve ko kuba uri umukobwa ushobora gukora ibintu by'iwawe ugakora uno munsi ukiteza imbere ugafasha umuryango wawe n'ibikabanda bigenda neza suma wagize inspiration gute kugira wisange uno munsi like abantu bakumye muri makeup ushaka kumenya kwanza ko makeup ni yatumye tukumenya uno munsi nubwo wagiye kubihindura mu nyuma ariko abantu niyo bakumenyemo ushaka kumenya rero inspiration wagize yari ryari byaje gute kugira wisange mu bintu byo kuja mu bwiza cyane nukuvuga je makeup kwanza sinenzi ko arakazi sinenzi ko nshobora kuyigira akazi hari mu ndemi kombe kwanza kera je nahora nkunda kwisiga ubu ntakunda kwisiga je sinashobora kugira ntizize makeup nakunda kwisiga amatiro aha amafoto yanje kera aha amafoto manda nkavuga ati hakore je nagera mu barabara nisize ibintu nk'ibi muga mu nyuma sinzi ukuntu nigeze kugura ibintu bya makeup nabasi narabikunda ibintu byo kwisiga ibintu nk'ibyo gusa sinenzi ko bishobora kuba umuntu akabigira akazi bikamuha amahera hama igihe kimwe ndi mu Kayanza hariho abantu bakunda kumbona nisize bakaza akambwira nk'abantu bafite amadiplome dusige abantu bafite mariage basi ni ibintu bibatabona ngo dusige basi ukuntu babona ngerageza avuga ati umuntu ashobora kutugira ibintu nk'ibi muga mu nyuma ndagenda ndabimenya buke ubona ko nari ndi mu Kayanza ari Bujumbura ukabona abantu babigira kandi abantu bakambwira hari Bujumbura babigira n'akazi ibintu nk'ibyo rero ncamvuga ati ahubwo reka ndavyige navyize kuri YouTube TikTok sinigeze ngenda ngo kwishuri nararaba ngene umuntu ariko arasiga tilo nanje nkasiga tilo kwa tilo nigoye cyane muri makeup hama abantu badangoza bagenda banyizera uko nyene ndabasiga vya bindi vyanje nyene vy'amahopa muga mu nyuma basinyira kugenda uramara igihe genda bimenya basi je sindanumva no kunamenye gusiga makeup no sindavyumva oya nta shuri nigeze njabo ni hamwe ngira kuvuga ati umuntu nyene Imana avutse umuhatara yiwe akavukana atara nta hamwe nigeze ndavyiga ncanza ndasiga abantu abadiplome mu Kayanza abamaharusi mu nyuma hariho umusista umwe yakunda nafise nimero ziwe bari bafise salon ya makeup arambwira dukeneye umuntu wa makeup kandi narabonye wewe uzi gusiga makeup ndavuga ati nta kibazo ndashobora kuvugana n'ukuntu nomanuka i Bujumbura hama turavugana ndamubwira mugabo we ntavyo yarazi gusiga yarafise ibikoresho ariko yakoresha abakozi rero turavugana camubwira ati wewe nzoza utwara 60% na ntwara 40% ko wewe ni basi uba winjeje amahera ndavuga nta na kimwe muga rero mu nyuma ndiyumvira kweli twebwe alhamdulillah muhira Imana yaraduhezagiye papa yari yatondereye na mama urumva n'ubu gushika n'izi saha nta kibazo rero c'amahera nogira abasaza banje bose Imana yarabahezagiye gushika n'ubu je hari abantu barabibaza SOUMAYA kuya amahera hehe yo kugira ibintu by'amavuta ngo abagabo ariko Imana yonyene niyibizi ariko nta n'ibihumbi 10 je n'umugabo nziko yarampaye ngo mukazi kiwanje ariko support yabasaza banje Imana ibahezagira rero ca ndavuga mu nyuma hari umugenzi wanje Imana imuhezagira no yamigenda ni wewe uzoga umukorera umuntu kugeza ryari we niwe winjiza we ni uruha donc ico gihe kimukayanza donc nari najino kuwo mu gukorana n'uwo muntu waruje kugira umenyera akazi dukorane nyene no kavuga ati amahera arimwo uzo twara 60% hama nanje ntari 40%
uyo mugenzi wanje acarambira mu nyuma ko yaje naraduga barantuma ko ruguru bakampanka ico gihe bamanka mama rusi ugasanga amanka 200,000 yaba ari menshi je nabona ari menshi 200,000 kubera mukanza rero turusanga ari nka 40,000 nkagenda nkamusiga nkaca ngira nkagaruka Makamba nkagenda ahantu Ingozi je mumva ruguru basi asha nayi nakigarurire kwe Ingozi mukanza hose bagomba umugini wese avuga ati oya atari basi no vuga yuko jewe Imana yarampezagiye kwe nifise amaraso meza ku bantu barankunda je abantu atari sumansi nta nundi wese nkaza ndaduga ngenda kubasiga mu nyuma ntibacambwiye wewe ni uduga ruguru niwe uruha mukaca niwe uruha kubera iki none kandi ntasamahera menshi cyane kugira salo yiwawe kwe kutogira salo yiwawe ndavyiyumviye ndavuga ico gihe nabise amahera menga kuri konti dashikana 300,000 nari mfise na telefone ya 11 Pro Max ncamvuga ati kandi shawo menga vyo bari ibyo turiko turagenda je kenshi burya nkunda gukora ibintu ntabipanze mu buzima turiko turataha yabimbwiye mu gasine sinigeze ndabishira nyene ngo mungirira she mu gaciro mvuga ati nivyo ngiye gukora ariko navuga ati nzobikora ariko sinavuga ngo nzobikora igihe kineki basi umwanya uyu no navuga ati nzobikora kwa kuntu umuntu agomba ati ninaronka amahera kubera mu uwo mwanya ntavyo nigeze nshiramo ingufu hama turiko turataha niho ahantu hajya kujya mbere kuri salo mu cibito kujya Kanyoni ziganzu zari zikiri zishasha turabona inzu zige ziri pembeni cyane ambwira reka tubaze izi nzu igihe usanga ataba ko inzu zari zigoye kuronka cha dusanga aho umuntu mwene inzu ni hari cha turamuvugisha cha tubwira ati izi nzu zipangisha 50 ntamanya urumva mara nayo yari market acambwira agenda ndakugura na 600,000 no mugenzi wanje ko ubanza utangiye avance hama ibindi kubera n'ubundi hari hasigaye nk'amezi abiri kugira baziheze ndazi bizohera wahejeje kwipanga kuko n'ivyari bigwa amahera menshi ama coiffeuse ibintu vya makeup cyaravuga ati nta kibazo uwo munsi ncandatangiye avance hama campura no mu sister umudema raho akunda telefone yanje ko ni fotora yarafite 11 normal rom nande afite 11 Pro Max acambwira anyongere 900,000 acampa niyo telefone urumva basi ko yari ndavuga ati aya mahari menshi reka ntime noroga telefone hama ncegera ndayakoresha bya bintu nshaka gukora nca ndakoresha kwa feze nkoresheje kwa feze ni bizinze cyane gose ico gihe nayikoresheje mega kuri 500,000 ariko ikiyo naraciguriye n'amatara ubona ko bari ko amatara y'umuzingi ndabwira umusaza je ndafite umusaza wanje kuva kera yamya supportinga uwo musaza yandigeze no kuma mahera ndandaza ibintu by'impuzu n'ibitenge ndahomba ntikeza n'ababana basi je kubaje mu muhi wacu ndumuhererezi kwa mama basaza wanje ugiye umusaza wanje kwera yampaye amahera igeze kuma mahera nkore ndahomba ntaco byamubwiye kandi novuga ati Imana imeheza ntigeze acika intege gushika n'ubu gushika n'ubu mvuze ati je basaza wanje na bakuru banje novuga ati mfise ikibazo c'50,000 ababona bavuga ati nta kibazo ushobora kugira basaza Imana kwirera abahezagiye rero nca namubwira nshaka kwikorana mugabo nta mahera mfise nshaka unsupporting umpa mahera ico gihe acambaza gushaka ndaguha amahera ngahe sinambwiye amahera menshi namubwiye 500,000 kwa nabone menga ibisigaye ntibigoye harasigaye ko ngura kubera urumva avance nari narayitanze na coiffeuse nari nayitanze ko nabone menga ibisigaye ni nk'ibipodozo haram ajya amahera nari narabitse nari nayongereje bashanangirije amahera nkwehe hari umukobwa umugenzi wanje witwa Santa ndazibamuzi yarafise mariage imakamba acarambwira ngende kumusiga ampa 500,000 imakamba yego 500,000 cyangwa 600 500,000 gusa ama déplacement naho ngiye byose yaramenye ncamvuga ati ni bon nshafata ya 500,000 ndatumwe ibintu vya makeup muri Tanzania none nabitumye byose hama rero ya 500,000 y'umusaza wanje yampa navuga ati aya anyi bazankuramo decor hagi ndani n'amafeni ibintu nk'ibyo mugabo haracasigaye amatapi intebe n'intebe zo kwicarako ndabwira uwundi musaza wanje arampa amahera kandi navuga ati kuba aho ngeze ndabikesha abasaza banje nta nimwigeze avuga ati amahera twamuhaye reka tumwishuze gushika n'ubu numbwiye ati nkeneye amahera ya naya kandi bakayama je urumva hari abantu bavuga ati Sumaya kwanza je mama n'ubu arimvira Sumaya ngene yari umunebwe je muhiri wacu nta muntu yantumikino ngende nta muntu urumva yarabizi ariko nakombwiye uzabikorera batazabigushimira n'ubu ntibatahura ukuntu je nshobora gukora n'ubu n'inguvu mfise ibintu shira n'ubu ntibabitahura burya rero baransapotinga mu nyuma rero nca ndafata wa musista twakorana ndamubwira ati jewe urumva ngiye kukikorana kandi
yarabitaye kuko nta muntu yokwama akorera umuntu canda muronderera undi mu sister azi gusiga makeup amukora kandi ubumengano bakimukorera sinzi ko umengano bakimukorera ico gihe canda gena ndaza ndikorana rero hano natangiye kuronka abakiriya benshi ko bari nkishika nibagiye nkishika ibujumbura barigeze koncinega abantu bibacu nyene mu Kayanza burya turashobora kuba dufite abantu umuntu ashobora kugira abantu bamugani bamuca intege biwacu nyene bagiye biwacu mu Kayanza Soumaya nta bakiriya azoronka ibujumbura hari abantu benshi bazi gusiga ama makeup bawolenga basalakshi barazwi ntazoronka mugabo ikintu jenzi mu mutwe nzi ko risk y'umuntu ari y'umuntu no mwisoko abantu bashobora kudandaza itomati zisa kandi kandi bose bakadandaza nta muntu umwe atadandaza umwe bakadandaza kandi ibintu bye bigahera navuga ati worenga canke salakshi ntazosiga abanyabujumbura abantu benshi ngabamari ku munota umwe rero Imana yaciye imfasha ndamenyekana barankunda abantu James amaso meza ku bantu kendagira abakiriya benshi kandi sabi wacu rasa abanyakanza ego harimo abanyakanza basupportinze gushika nizi sa hariho nabandi ahubwo bagoma banci intege mu nyuma nabo barabona ibintu twageze sivyo ahubwo nakereka tugira inguvu nake dukore urumva mu nyuma barabona yuko ivyo biyumvira atari ivyo abanyabujumbura kwera Imana ibahezagira bafite umutima mwiza baransapotinze batazi ngo mva hehe ndaronka abakiriya benshi harageze igihe nk'abakiriya benshi baruzura bavuga ati ibi nibiki rero kubera ahantu nakorera hangana nkuko mu nyuma hari pembeni hajya nkorera pani bahajya yisala ubunye hari pembeni sinabwimuke aca haza papa raho twari dupanganya hamwe nyene naho nyene yadandaza ibintu by'amaji n'impuzu byafite iduka zibiri aca mbya worangira ufite abakiriya benshi kweri kutofata igenzo yo kwibarabara yari 300 300 ni nini yari nini urumva iganye ne turimo burya acaragira ntawa ambwira ati ifata cyane agenda ndamubaza ujya mu papa acambwira ati ntibarayifata nca ndamuha avance kubera aho onye hose nani mfite abakiriya nani mfite amahera nabikamera kuri konti nca ndamuha avance acambwira ati wowe curi ha avance hamucurindira irya kubera numva ninzu zimwe zari ziri hamwe ucuyicarira avance irya anya hama iyinya uducuza kuyitangurira mu camvuga ati nta nakimwe aho rero nagiye gukorera camvuga ati none kari hanini kubera iki ntogira salon yo mu mutwe na makeup kubera hari hanini avuga ati reka sindahafisha ubusa ndiyumvira nkora hehe amahera nari mfise narakoresheje nk'imiliyoni 10 kandi ntazo zavuye ndamubwira mutsaza wanje emva nkariza n'abantu bashobora ati ayakura mu baye ntashura reka ntushobora urumva atakoresheje yego ko yari Imana kweri Imana yaduhezagiye kweri abasaza bandi Imana bahezagiye no kuva kera gushika no bose barishoboye rero ntushobora kumenya ko nakoresheje amahera yose ariko nakoresheje amahera menshi nakoresheje logo nambaza nkoresha logo ya 300miles igya logo iri mu Cibitoki ndakoresha wallpaper nakoresheje hose yari menshi ndakoresha intebe za salon ziga zo gusokoza amakaske ibintu byose muri ya meze nene cyari avance nashenza ndaguramo bike amahera ntafise ndabasaba bazanje kambwira ati nta nakimwe hari nge nabahenda ngura ngo yawe ntudusubiza nkarira ati ngura nanzo yagusubiza mugako yabasubiza kweri ingufu zikanka kandi nta nabagana nego hari umuntu ushobora kuvuga ati ndenkaye n'ubundi naho yamuha kwa kundi niyo ushobora kuvuga ati umuntu afite nk'imiliyoni 10 kashuza kumujana igitumbo shavuga ati ganje no muri ntayo nomuha kubera ariko Soumaya tukiri ngaho je kurancanga kubera ko abantu bagukunda canke abantu bagiye abona ukuntu bagira ate ntambwe mu buzima ibintu baguma babona bigenda vyavansa wowe uvuga abantu deje bababwiye ukuri ko ufashwa n'abasaza ba Imana yabahezagiye bagufasha bakagugurana kugira ubandanye ushiramo ibindi bintu kuko mvuye batangwanye icyumviro cyugira salon ya makeup munye muyigira salon iri mixed irimo na primisha dobote ibintu nk'ivyo shaka kumenya rero tukiri ngaho nyine nk'ubwo rugendo rwawe kuratuganiriza kugira abantu tutahure neza ntitwumve ko ari ibintu uroto no musi y'ukabyo kubikora kubera ko dukurikiranwa n'abantu benshi shaka kino kiganiro kize kwinspira abakobwa cyane aba busanga hari umukobwa runka n'umutaka buri kinakora ngo vya makeup ngo babikora ngo ari benshi ibintu vya salon de beauté ngo ni benshi ngo ntabakiriya yego shaka rero abantu badukurikiranye mu bwizo bikora tuganira urugendo rwawe bumve ko like
hari ukundi kuntu ufise kugira mentalite yo kumva ko wowe ubwawe ushobora gutangura ikintu gikora abandi kwa batubwiye ko wewe wajino uzi ko hari benshi bakaguca intege ngo ntuzobishobora ariko at the end of the day ibintu bikagenda neza shaka rero ukiyemera ukavuga ati jewe ukagira confidence y'ikintu ugiye gukora bana nk'ibi inya abantu badana amavuta ni benshi kuko benshi gose kandi je ndafite abakiriya nta n'imyaka 2 ngiye ndandaza amavuta muga mfite abakiriya benshi wabibonye umwanya udandaje ku bantu babigusa hari abantu bayakorera ukwezi kose ugera batayaro birashika nyene numva bisaba ko ugira kwanza confidence y'ikintu uri kurakora kandi ukumva yuko atamuntu ashobora guca intego ashiramo ingufu n'akazi akavuga ati jakazi kwene nzo gashobora ugakora ibintu ushobora ubona yuko nyene uzoshobora umva nari nkibandanya rero ico gihe naho nagize salon mu nyuma narakoresha amahera menshi ndatangura salon ndashiramo abakozi barangura ba salon yo mu mutwe ndavuga nane nubundi je amahera ninjiza menshi naho muri makeup no mukozi wa salon wo mu mutwe ndamuhemba amahera muri makeup kubera iki cyane bikuramwo ngo nkora makeup gusa mu nyuma ndavuga ati ndakeneye ikindi kintu nzokora mu gihe ntazoba nkibasha gusiga makeup kubera makeup je nasiga mpagaze birarushisha inoga hari igihe nahera je nifise abakiriya benshi nahera mu gitondo alfajiri gushika saa moya mpagaze no kurya ntarya benshi gose uko bahaguma baza hageze n'igihe abantu bavuga ngo nkoresha imiti ego kweje Imana tunavuga ko Imana ndakimushimira ngo nkoresha imiti ngo mukanza ngo dukoresha imiti ibintu nk'ibi nyene babivuga mu nyuma ndavuga ati nkeneye ikindi kintu hazogira igihe naho nzokora ntuzanshobora gusiga makeup nzokora nicaye muga nkimbira ikindi kintu numva nokora ndakunda nifa sinzi kumuziga nifa cosmetique muri Tanzania nifa abantu benshi baramuzi ndaze nabangura muzi ko arapambana kabisa urya arampa inguvu zo gupambana ni wavana ngo kugenda umuchecking uraza kubona ibintu akora baramucafa hagira iki mugabo namukurikiranye imyaka myinshi kuva naho nkitangura makeup post naramukurikirana nkabona nyine nkumva nifuje ko nanje ushobora gukora ibintu nk'ibi rero uryanyu nawe nakunda kurabira ko ndavuga ati nje nshaka kuzodandaza ibintu by'amavuta kubera ko hazogera igihe nkura canke se biragwaza n'amafyigo ko sino nka n'umwanya je ufuge canke ukaruha avuga ati reka nze ndakora ikintu canke ikintu ushobora kuronka amahera ndandaje nicaye umugabo niyumviriye amavuta hari abana bajije baranca intege mugabo je namaze kwishiramo ikintu ntushobora kunca intege ntumara gikora nka homba nikomeze ico gihe nari mfite amahera mengi miliyoni 3 kuri konte ncanda bone inzu yo mu Cibitoke je nakubwiye ko nkunda gukora ibintu narabivyimviriye mugabo umwanya utaragera nkabikora umwanya utaragera inzu canda yibona parax dakora inzu ziragoye kuronka mbonera ahantu heza canda yiriha yari 300miles canda yiriha naramaze nk'amezi 4 ndayiriha ntayikoreramo ko aravuga ati sindakwiza amahera mugabo aravuga ati ndavuga ati ndinde gukwiza amahera menshi mutahe munini kubisanzwe ngana gute umutah umuntu ashobora gutanguza ungana gute narayirishe ncasingana menga nyene 300miles kuri konti candabwira musaza wanje mukuru wa mbere yarigeze yari umushoferi w'ikamyo itwara izi zazana ibitoro yarigeze kumara igihe atakaza afise naramuhaye 10,000 yonyene ntiyigeze ayibagira namucaye 10,000 urabona ko ntego yarafise inzu ziwe iki mugabo hari igihe bishika ukagira crise atakaza ico gihe ntakazi yarafise ntakazi yarafise arambwira ncorera 10,000 nca ndamuha 10,000 je kuri ndubuje n'umuntu kweri n'umuntu wese duhuye nje ndakunda umuntu ambwiye ati ndakunda kumuha rero namuha ndiko ndafise kandi sinamuha nzi ko kandi namuha mvuga ati reka ndamuhe ko nanzi neza kandi ndabizi neza ko naho namuhaye ntayo yarabuze naho yansavye ntayo yarabuze yarayafise nayego yaramaze iminsi atari karakora mugabo yambwiye sister nje yamaze iminsi ko ndakora arabo mhe nayo kumwaje cyanda muha kandi ndabizi neza ko atayo yarabuze rero ico gihe hageze reko no gurura mfise 3 namubwiye ati je nshaka kugira ibindi bintu ndeke gukora kubera hazogera igihe saza canke nkura
binanire gusiga makeup nshaka kugura iduka ry'amavuta mfise amahiranga n'ukunuka miliyoni 3 nizo nari mfise kuri konti shaka aca mbaza ushaka ndaguha ngahe sinamusavye na menshi wallahi namusavye 2 million aca mbwira ngo ejo bazagushirira kuri konti aca arayampa bukeye bwaho ntiyara ico gihe yoho namusavye yarafise akazi ico gihe nigeze kumuha amahera ntatafise akazi mugabo aho namusavye kwanza yari rubumbashe kuri atwara izibi digitoro sharabwira sister wanje ayampe mukuru acara yampa cyane ndarangura je natanguye ndafise agafoto ndakakwereka ahantu hajya mu cibitoki hari mutuntu duke cyane mugabo kubera ko nifara kunda kuzubwira burya umuntu ushaka kudandaza ibintu nk'ibi rondera ibintu original bibe bikenya mugabo bya original natanguranye kuranguza J5 million nyatangiye kudandaza mugabo kubera ukuntu basa abantu basa nese nafise n'aba followers benshi abantu bankuriki abakire ba makeup barabandanije bansupportinga no mu bintu by'amavuta ndagera umva je nari mfise budo bwaho n'impuzu je nto kwigurira avuga ati wapi kwera impuzu narazambaye kera twakuze twe nta mpuzu kwe sinovuga je mu bantu bakuze neza je nakuze neza vraiment nego ndashimira Imana vraiment sinigeze mbaho nabi sinigeze ngena n'amaguru twege muhira abantu twege ugiye no mukayanza kabaza ati hamadi ninde nta muntu numwe atamuzi papa ko no muntu wa mbere afise amafaranga no muntu wa mbere afise amafaranga barakunda kumbwira ngo wewe ngo amahira so yarafise ngo ni uzoya ngo ni wewe ngo uzoyagira abantu benshi barakunda kubimbwira rero je nakuze neza avuga ati nzobanda niyo mpamvu je kenshi ntakunda gushira ibintu zena imbere kwa papa yarafise amahera menshi mugabo azanye muguru wa kabiri byaragabanutse n'imiduga yarafise imiduga myinshi twe muhira jeje nyenje ntafise n'umuduga wanditse kwizina giwanje bakukwaje no muhereza bakuru banje bose imodoka umwese afise n'imodoka iriko n'izina kandi nkunduka ndavuga ko umuntu shebaza ngo ndiko ndiye sinkunda kubivuga yo shebaza ngo ndiko ndiyemera mugabo ugiye nko mukanza kabaza ati hamadi nta muntu numwe atamuzi rero ico gihe ndavuga ati nta n'ikintu na kimwe niga avuga ati je nkeneye kuzogira iduka rinini nkaza ndangura ico gihe nugiye wundi musaza wanje wundi mutonya umwigira ko umutahe nkahomba agira kangahe agira kane kwa je ngirindwi ndumuherereze nawe nyenda musaba amahera arayampa basi ntibigira bananyishuza umugabo ryampaye 2 million naramusubijemo 1 million n'ubu sindamusubiza yandi rero nca ndatangura ndadandaza ibintu nk'ivyo ndaronka abakiriya Imana irampezagira mu nyuma batangura baravuga abanyabujumbura basi ko ntibabitahura umuntu avuye ngo umuntu ngavuye ruguru ngo ejo bundi ngo acagira ngo amaduka ngo abahungu ngo abagabo ngo baramuhonga no kubwira yuko tuvuye muri Amazani amafungo yanje ndahiye yuko azoca apfubusa nta n'umuhungu arampana 10,000 ngo arampo yego 10,000 urashobora ashaka kugabira ngo 10,000 kuki mugabo ngo aramponze ngo je ngo ndaje ngo gushira mu ngo miduka ryanje sindigera mu buzima ndi wafashe ingendo uri mumanga agiye kurangura n'ubu mperuka Dubai barabivuze ariko nta muntu n'umwe nkonyene nk'ubu nagiye Dubai kwanza karorero nta n'ibihumbi 10 by'umuhungu birimo nta na 5,000 ego oya sister wanje yarampaye miliyoni 10 yarampaye miliyoni 10 kubera ko nakatije igitike bica amahera nashaka kugenda ntwaye haca hagera ntarakwigisha namubwira nshaka 10 million aca sinageze kupostinga no kuri status impamvu jewe ntera imbere baransapotinga abantu muvuga nageze kupostinga napostinze yanyandikiye ejo bazoya gushira kuri konti mukuru wanje umukobwa sister wanje mukuru apana wo dukurikirana undi agira gatatu oya yampaye rero niho bashavuga Dubai ngo afite ngo umuntu ngo yanjanye Dubai babona menga nta mahera karibu Sumayya uratuganiriza ku rugendo rwawe kugira ube uri uno munsi ariko nkeneye kumenya watubwiye ko wakuriye mu muryango ibintu bihari atakintu buze meme muhira gwese bamufise imodoka donc urumva ko wakuriye mu buzima bworoshe butari gutuma twese kwa dufise imodoka naho twari turi abana wasaga nk'imodoka imwe papa yashize izina ry'umwana mugapana ngo dukoze nari nkiri umwana ariko basaza bacu bari bazise bagendesha haragira naho ingozi bumva habaye nka accident akazova ngo ni vyana vya hamadi vya ngo vyakuze birekera ibintu nk'ibi oya twe muhira twari dufise inka nyinshi kandi twe mu rupangi wacu
sinzi ko nageze postinga muri TikTok muhira je na postinga muri wacu ko hari ahantu inzu nyinshi ziri no Bujumbura hasumba kandi abantu benshi bazi ko ruguru niko bazi muga twebwe kweri inje nakuze navutse tuba mu nzu y'amabati na plafond no muhiri twe no mu rupangi wacu hari cement kweri nta vyondo je nigeze nkuriramwe mu rupangi wacu kandi hanini nizo modoka zose zarajamo kandi ko dufite rero inka nyinshi amata ndazi ko yakamwa kweri sinova ngo yava kwikinga ndabizi kweri rero tukiri ngaho bavuga ko abantu bakuru ubuzima babona ko ari bwiza sometimes turakunze kubibona ugasanga n'abantu atamigambi bigera bigira bavuga ati neko ibintu byose ndabibona nza kwiruhisha niruhishiriza iki shaka kumenya rero izo nguvu n'umutima wo gukora cyane kuko deja mva ko mina watubwiye audio ko bakubona nk'umunebwe iki shaka kumenya izo nguvu aho wazikorera zo kuvuga ati apart y'amafaranga yo muhira cyangwa mbona ibintu byose ndabironka nanje hagitse ko nirondera amafaranga yo wanje ahoreraho nakuvuga nanakubwiye ko no muhira je no batangara ko agenda umuntu n'amazi ntihereza n'amazi sinihereza ariko jewe narigize nararongo nagize mariage 2000 nkiri muto nagize je mariage nkiri muto naho ntari nabivuze nagize mariage nkiri muto ariko basi hariho ibintu umuntu agenda aracamo akavuga ati ibi bintu abagabo barabizi ko wamwabibonye ingo nyinshi ngene ziba zimeze bavuga ati jewe mfise abana canke navyo akavuga ati aha hantu nintaza kugira inguvu nzohakomerekera urumva mu bintu rero byatumye ngira inguvu n'ivyo birimo ariko ubu ntituri kumwe ivyo birimo byatumye ngira inguvu vraiment kubera ko amatuki yo kwera abagabo bakubitana ni menshi dukubita amatuki kubito kandi je ciza basi n'ibintu yagira muhira je barabibona je muhira baransapotinze kweri gushika n'ubu bazi ko nta muvyeyi yigira kenshi yemerera umwana ngo vana n'umugabo ariko urinzumva umuvyeyi akubwira ati wewe fata umwanzuro ushaka aba yabonye ati warihanganye je namaze imyaka 9 imyaka 8 kwaje maze imyaka 8 je nubatse kandi naciye mu bintu byinshi rwose ariko ego kweri nagize je mariage 2017 umva kari kera 2017 nari mfite n'imyaka ntiyari kwirindibuka ko bagiye kunyongereza ko kugira ngo leta civile ego namwe bavuga ngo dorisa nimbi ndibuka ko ico gihe niba nanyankirangira ariko ntatari baragiye kumpinduriza impapuro ko sinafite imyaka ikwiriye kugira nkwize 18 kugira nkwize imyaka yo kugira baragiye kumpinduriza ndavyibuka rero mu byatumye ngira inguvu cyane nivyo birimo umwanya umwe abagabo naho badukorera bisanga ibibazo umwanya umwe je numva hari gihe baduhaye n'inguvu ko je nkanje naho mvuga ati shaka kuba ariko yatumye ngira inguvu nshikana ntoshize mugabo nyene basaza abantu bavuga ati wowe ntushaka kubaho nabi cyane ushobora iki baransapotinga ibintu nk'ivyo rero mu catumye ngira inguvu muhira ntacu narimbuze ariko urimbye ati je naravyaye abana ntuzogira ego twe muhira mu parcelle arahari n'ubu unye je no ndazise parcelle ziwanje atari zike mu Kayanza muhira wacu ariko uvuga ati nkeneye kuronderera abana none bizogenda canke nka parcelle zo mu Kayanza nshobora kuzitega nka nyima ndazi ko zigwa amahera make sinkizo ibujoma uvuga ati none kugira abana bazobeho canke none imbeho bizagenda gute ibintu no jewe sinovuga birebire ariko kuva namye basi vyamye ari uko ko bya bindi umuntu ashaka kuvuga ati je umugore wanje arakora je ntaco bimbwiye ibintu nk'ivyo birashitama byacitse mpamvu nanse kubivuga ko basi je narabimenyereye kandi je n'ubu bana banje baramenyereye basi bakura je nkuko nakuze bavuze ati ego nkuko nta kintu na kimwe babuze nta na kimwe ego ariko tukiringaho bavuga ko n'ibintu tukwiye kumva kandi dukunze kubona no kumva cyane ko iyo umugore mu rugo afise uburyo busumba bw'umugabo sometimes hanza mu ikintu ca manque de respect kutubahana
donc kwa kuntu usanga twabagabo canke abangu dukunda respect nyene iri totale mu gihe rero ubona mu macanke nawe afise ibintu akora ushobora kubutana mu rushwana shaka ariko nawe ukaba ufise ivyo ukora hari tubezo tuya tubona aba mama bwati mugabo wanje arangurira iki we byose uravyimenya mbeki isho kintu abantu bakivuga ko gasuma kuri wewe bive ni experience ufise y'ubuzima ukivuga ko iki gasuma ico nabivuga ko ego abantu benshi niko bakunda kuvuga umugabo urugo utararubamwo ntushobora kumenya ko sinumva ukuntu umugabo yokora inshingano ziwe mu rugo akavuga ati nimba y'inzu ndayiriha abana ndabamenya umugore ndabumenya akareka kukubaha mugabo mu gihe umaze kuvuga ati je ndo mwana wo mu Giswahili canke iki ukacuwishiramwo burya nakubarire burya bavuga ngo ubuntu bavuga ngo icubahiro kiri ha canke bavuga gutega baje umuntu iri hagaciro niko novuga wowe mu gihe umaze kubona ati urya mugore hariho ibintu je naho muganje gite kungira ibintu by'ibisanga canke biki naramubariye vyaraheze kandi je nk'abantu bari banzi bari babiza bavuga ati wowe umutima ukora he kandi ndamubare tubanabandanyana mugabo hariho ibintu umuntu ashaka kuvuga ati none umugabo sawa je ntatanguye gukora mfise umwana kandi nawe yarakora n'umushoferi w'ikamyo no eske je ahantu natangure wahumvise kugira ndinde vuga ati ndakurushije ivyo bintu byose uburi he kandi ikintu jewe nzi naho umugore yo afise ibintu vyagute kugira rinde asuzugura umugabo biba vyavuye ku mugabo urumva nk'akarero hariho nk'abagabo usanga batesa abagore baba bakabatesa Imana ikacehezagira wa mugore akaronka no kuvuga wa mugore agumeza bya bintu wagumye umukorera mu mutwe ari gemva nane je uyu muntu kweri kandi hari igihe uri umugore ntushobora kuvuga ati wewe ndakubaza akarero ari wewe urimenya ikintu cose abana ne ubamenya ibintu byose dufata akarero nko mu mama je no shanda kugutegeka nkavuga ati kweri uzi kataka na kimwe ndakumariye Jeni niko karero umva bagi abantu benshi ntubabazi kuntu abantu babayeho shavuga ndajereka barabivuze bavuze ngo gusumaya ngo yaronse amahera gacarapana n'umugabo wiwe uravyumvise aravuga ngo yaronse ngamahera ngo sumaya ngo yaronse amahera ngashaheba ngo umugabo wiwe ibiki n'ibiki jewe narigeze naho nageze kumara igihe kinini je nkora adakora hafi nk'imyaka 4 nta muntu n'umwe yigeze abimenya kubera iki ubu naca mvuga ati naronse amahera reka tuvana iyo bari impamvu nyabaki hari igihe umuntu aruha burya ingo zirimo ibintu vyinshi umuntu yihangara je twagera igihe mama wanje ambaza ibintu hamwe ati ivyo wabikuye he ivyo nkamwemeza ko atari ivyo hari mama bavuga ati je nenze kumwana wanje agiye kurongora ari umwana muga arafisibwenge rero bigiye nta abantu kuvuga kumujije umuntu uti jati ujya ani ngo rekubera iki niki ingo zirimo ibintu byinshi kugira rero umuntu avuga ati je ndafashe decision bwe abayarusha hari igihe mama avuga ati none baho gusa kugira nitwe mwese umugabo kandi uzi kariwe n'ubundi ariwe kivuga ati reka mpitemo kimwe jewe basaza banje canke mama yaravuze ati wowe kore ushaka rero abantu baravuga ivyabo niho bavuga ngo gusumanga afite abagabo ngo bamuha amahera umuduga mawa ujya muduga wanje ngo n'umuntu ngo yabungure je imodoka yanje nta nipine ry'umuhungu ririko niba bahari aze yigaragaza kuko niwo kwihaka azociye sinokwiha niwo kwihakana umuntu yaguhaye ikindi yacavuga ati umuntu aransuzuguye vraiment canke no kwavuze ngo nagiye Dubai ngo umuntu yampaye amahera aze ego vraiment cagasuzuga azavuga ati Jesse man naraguhaye n'ibihumbi 10 naraguhaye na 20000 naraguterere aze abivuga ariho kweri ku ruhande rw'abasaza bacu si abasistant gushika n'ubu kuko naho nayendi Dubai narahuye n'ibibazo na kujya kuntu ibintu byabaye je ambasi ibintu nagiye nateguye ukuntu nagiye nabiteguye uko biba siko byabaye ko je nagiye nakatije visa ya 2 semaines kandi hotel nari ndimwe nayiri ha $50 ku munsi $50 ku munsi rero naciye mvuga ati nashise ndiha imisi yose no kuvuga iyo imisi yose 2 semaines nashise ndayiha cyamvuga ati rero kubera ko Dubai utavuze ati ikintu cyakuzanye ugende banze ugikora amahera usanga yaheze
ndafite boyfriend wanje kari mani muhezagira ari Dubai niwe burya hariho no mu sister ni nka sister wanje abayo ubasanzwe abayo naje namubwira ati tugumane hama nene agenda kwa hotel nari ndimo ari mu bitanda bibiri basi dusubira ahantu uba ngiye kandi Imana yaranamfashije ntakazi ntiyari karakora urumva twaragumana ko buri mwanya boyfriend wanje nawe avuye ku kaza kaca mpamagara nirirwa ndyamye kaca mpamagara ngo tugende kurondera ibintu bya kambwira ati uzoja ahantu hose ibintu byose banze uje kurangura ibintu mbone wabishize ngaho Imana imuhezaga nawe ndeho bashe ibirori byari no kunyije caragenda ndarangura amahera yose ndakoresha nsigara amahera kuvuga ati nawe gufungura ibintu nk'ivyo mugari rero bimaze kugenda kurya anyi urabona ko naciye mariyo kandi iyindi ndwi nigice bisaba ko ndiha kandi hoteli amahera kurya ariko wumve yuko muhira mbere bahangayitse canke bamagahanga n'abagenzi baje je nafite abagenzi babiri mugabo ndafite umugenzi umwe yitwa Shadibu wo mu Kayanza Imana imuhezagire vraiment kubera ko je mfise ikibazo mengana wagifise yumva menga ahubwo yotuma akena rero baransapontizira n'amahera nitike je nakatishije indi tike ya Fly Dubai kwera indege yari yanzanye abana ko Rwanda ya Kenya Rwanda nizariko zirakora nakatishije iyindi tike hano menga muri 2000 dirham amahera menshi bagarira niyo nakatishije ni hafi nk'imiliyoni 8 gutyo menga sinzi mugasi nebuke nenda kwandinda kubigwiza ariko si makenya nirumva ko ni ibintu ntari ntateguwe hama imizigo yanje nafise ibiro nka 300 kilo nibyo nari mfise nikumva ko yande neve kurangura hariho nagize n'amakomande y'amabaze ibintu by'amavuta cyane ibintu by'avandanyo yari ndavuga ati reka profitiremo kugira amakomande y'abantu bilayidi ko yari nafise abakiriya benshi kuva je n'ubwa mbere naragira je namye nkora uretse ko naho ntabivuze nigeze kuzana ibintu bya komande Tanzania bani ibintu bagira bya online je nabigize kera bataraba benshi nahise umuntu no muri Tanzania mpuza akayindanira nka postinga hama akabirungika nabihereye kera rero ncamvuga ati nadandaze impuzu kuri DJ Miss sageze ndamiragira ibintu by'amakomande harimo amabaze y'amajoho ibintu by'amavuta n'ibyo byari byinshi hamwe nisanga mfise ibira amajana 3 ya ndege irumva ko yansekuza kudutora vya biro vyanjiraganye ntavyo ndi buronke bisha bisa boyfriend hambye ati we rero kugenda dutumwanya imizigo ngo bano abantu bari bazobiri tubanze tubijane kubirunga kacaja kubirunga ahantu kuri Febex badanaza ikiro ni menga ni 5.5 matari sini nka $6 urumva yemera kari menshi k'ivyo biro byose canda birongika rero ko navuga ati sinzi igihe indege izozira basi imizigo yanje biragenda urumva ni hafi nko ma 2500 dollars urumva ivyo ni ibintu byose utaba wapanze urumva ko aje navuga ati ibintu by'amakomande ibintu by'impuzu bizogenda nabige biro vyanje hama ivyo bindi navyo nzobirira ku ruhande urumva naho navuga ati nzorihira sinzi ko norihira amahera ngana guca hama igetike nayo ya Fly Dubai baduhaye 40 kilo urumva 40 kilo nibyo nanje nefise kandi namaze no kubirungika rero ndabona ko abantu bari kwadandaza ikiro $20 nadandaje bengi biro abantu nkabane ibindi shamvaga reka ndangura ibikoje nafite ibintu n'ubu narasize ibintu Dubai ifite ibintu byinshi ndagwa ngura impuzu z'abana navuga ati je ko nakunda abana banje no tumbura ibindi byose narasize ko atari vyirayidi nabisize mugabo barabirungitse kuyo karugego kwera barabirungitse kiyo karwa n'ifite ibintu byinshi mwe ndabisigaye rero nca nkoresha amahera menshi urumva bimaze gushika mu Burundi naho obeyere urumva nukuvuga nivyo ntari kudizana basi ko hari igihe umuntu azanye ibiro vyiwiwe hari igihe bakore kugasohokana navyo amavarize byose urumva bigena bivyo nijya ntozi nijya kargo y'indege bishabishikira muri obeyere ko de douane kugira umudeclara abikugiremo bazi ko akora amahera navuye Dubai n'imizigo itarava yo kandi yari imaze iminsi navuga ati oya nakoresheje amahera menshi atagiye nkangana kandi ndamubwiye na sister ndafite sister wanje dukurikirana niwe yampaye yarambwiye ati je ndaguha amahera ubanze de douane hamba ibindi tuzomenya mu nyuma umuntu urumva kuvuga ati ndafite n'undi mugenzi wanje basi je nta bagenzi benshi mfise aho mbona mfise nk'abashika nka babiri mfise abandi none twatuzinanye ibintu nk'ivyo ariko baransapotinze niyo mpamvu ndiko ndakubwira ati rero hakaba hari n'umuhungu aziti mwabigeye bazo Soumaya huye navyo yarata acaza yanike ati je naraguhaye amahera naye aje ndamusubiza nta ubaho nawe uriho n'ibintu abantu bamaze kwishiramo baramaze kwishiramo yuko atamukobwa yoronka amahera ari kubwiwe nyene
muga je narinize naranse kwambara ndagira iki kugira ngo nshike kuco nshitse kandi nubu ndacakeneye gushika ku ibindi bisumba ibi ndacakeneye gushika ku bindi bisumba no kuvuga iyi salon mvuye kuri salon nakubwiye ko natanguje 5 ziraduga kwiga mfite iduka zibiri z'amavuta mu cibitoki mu nyuma ndavuga ati nkeneye gukorera muri ville ko abakiriya banje nabo bavuga mu cibitoki nikoreje ko amsa abakiriya benshi ni kure amabisi nabo biragorana nkumva mu kanya bashibiki nibiki aha anye je naje kuharondera mfise ide yuko ningiye ni muri ga ndafite umuntu andandariza mu cibitoki ndamufata nka mutonya wanje mfise ikibazo ni nkuko abana bagifise ntigashi basije aba anye ni nk'abatonya banje kweri barankunda kandi bankorera neza niwe yambwiye oya ahubwo tugira iduka zibiri niwe yamishize mu mutwe burya biba birangiye mu mutwe ko nshaka kugira iduka zibiri avuga reka ntacu tugira iduka zibiri ico gihe umuntu yamaye amahera mengana y'umusaza wanje nyene y'umusaza wanje wundi urya ubwo mutonya ndongereza ndaza gukorera ni muvyara wanje hariho muvyara wanje yakuriye muhira niwe yampaye amahera ndavyibutse je barananyiba je banyivye kenshi banyivye baranyiba nka 300 Max bakanyiba amahera je banyivye kenshi mugabe bana je kenshi sinzi impamvu jengeze ngara je bama banyivye naza kugura telefone nshaje ya 300 Max bashara yinyiba amahera hakaza nk'umuntu umunsi umuntu aza kudushorera byo bintu bagira vy'imiyaga ugashira hamwe hafi nk'imiliyoni 2 zibaze Soumaya tuganije byinshi bitandukanye utanze umuco yaba ku bantu bavuga ku bintu bijanye n'urugo rwawe urabahaye umuco abavuga ko amafaranga ngo urakura mu bagabo bose urabahaye umuco imodoka yawe nta nipine umuntu rero azi ko yaguze itara azi ko yaguze n'itara canke agatroviseur avuge mante nico zibere no ndamusuzuguye ndamwihakanye imbere y'abantu azi canke no kugenda Dubai azi ko harimo na 10000 yiwe no ndamusuzuguye ndamwihakanye kweri azavuge ati Jesu mana araguhaye amahera ahubwo mbwete natari ego nkishika ngaha two turakrotira ikiganiro nabonye hari abantu benshi ugira inama ku bintu bijanye n'amavuta kandi tukaba tubona na cyane cyane kwiganira uko gusa gishe kinjira mu yandi masije ariko ni vyiza ko abantu bamenye ukuri ukabaha umuco ukabahuzi itari muri gahunda ariko ni bon ego ariko niziko atacho bitwaye by the way ego turabona hano hari amavuta menshi y'ubwoko bwishike butandukanye kandi turazi neza ko mu mashagi yatandukanye cyane mu maduka y'abantu benshi bagiye batandukanye rabidogera abantu bavuga ati baduha amavuta ari ya pirate no musi mba nifitiye akabiri keza ejo nagenda gushora urujya akambwira ngo ni original ari ku mubiri ugahinduka mbega abantu bafise bakora uko kuntu bariko ega no kwica abana b'u Burundi na kuko nkuba nk'uwo etranje jino akabona abarundi kabisa batashi basa nabi abanga hanye ngo tujya nabi nivyo ngo mare nutrition cyabatanga kuvuga nabi biga abantu bariko baragerageza kwica abantu muri ubwo buryo we tukaba tuzi ko abantu benshi bagushingira intahe nikihe kintu bavuga ho gasoma kuvuga je kubisanzwe kugira jenze kugurura bino onye namaze nk'umwaka nkurikirana ndavyiga TikTok ntaniga iti ibintu bikora gute na gute kandi abantu benshi kera ko twari tuzi ko amavuta ya Nigeria baho yava muri Korea twari tubizi abantu benshi bononekaye kubera amavuta ya Congo twese twarayisize tutaramenya ukuntu akora rero kandi amavuta ya Congo niyo atanga inzobe nyinshi kandi je nkungaha nta mavuta menshi nta mavuta yo kwambiza je mfise abura glowing ahubwo haponziza nta mavuta yo kwambiza mfise yo none abantu ngazana maribori ngo agitana biga ibintu vyo ngaha kandi abantu benshi bisiga amavuta mu maso ugasanga bagenda kugurira nk'umuntu ukashurira nk'umuntu ntaba konse ugasanga ntababwiye ati genda kwisiga amavuta mu maso isiga ibi niho bonone karira hakaba hariho n'abandi bakiriya umuntu agenda akamubwira ati bikoreshe guca anye ugasanga yashoreye nk'umuntu wanashima bizi muga akaca agenda akabikoresha uko ashatse akavuga ati yambwiye kuno cyangwa kamubuza ati age amavuta ntisiga mu maso muga akavuga ati je ahubwo kagira inzobe nyinshi akabwo ndayisiga kugira ngo niyumvire ko aza kugira ikibazo ego sikuvuga ngo abantu bose badanaza pirate hariho benshi badanaza amavuta original kandi amavuta naje yose nshaka kuvuga ngo ndera ngo abantu bose ngo ndabaha ngo ntibidoga hariho nk'umuntu ushaka kuvuga ati bamuha amavuta kandi ugasanga nemezo ugasanga aramwanse bivanye mu mugabo nta mwononye kwa ntaba yamwononye abari babandi bashaka kugira inzobe nyinshi ugasanga barisize nkange amavuta akaze wamaze kwisiga y'amavuta akazi ukaca wisiga aya Nigeria canke ayandi biva muri Korea ntushobora kugira inzobe niho riraca kwidogera ariko nta mavuta yo konona umuntu je mfise ndatanga ego kwera
oya amavuta mu cibitoki ariyo atanga inzobe hariho mugabo ni make si menshi ko hari ukubya je gusa kenshi nuyaguze ayagura nabimubwiye hariho naho hora baza bakambaza nkamubwira oya reka ntiwiyambize nkamubuza sinzi kwigeze kubona muri live yanje hari umuntu yaje amubwira ati shandi bukukuntu naje ngaho iwawe ucurambuza siniyambize ariko ubunsa neza mfise ponzi za chocolat naramubujije amubwira ati ntiwiyonone urumva ariko hari abandi bavuga ati jewe ri warunari umugabo akabigura bizi rero umugabo kenshi minco gihe ariko arakoresha ayo mavuta yo kwiyambiza hariho ama oil hari ibintu byinshi bisa ubufisa amahera hari ibintu byinshi ukoresha ama sunscreen ama oil moisturizer ama oil yo kwisiga ku murango amavuta yo kwisiga basiguma oil protege udashobora kononekara rero hari n'uresiga amavuta akaza akisiga mu gitondo saa 6 mwijuru urumva umwanya wa rose kandi amavuta kubisanzagira inzobe yasiga mwijuru gusa ntushobora kwisiga ugiye ku murango uca wononekara ni ahande bagiye usanga batukuranga hari bagiye bisiga amavuta nyene bakayisiga mwijuru bakayisiga ku murango nta sunscreen nta kibakingira izuba nuko rero baca bononekara ariko ku kijanye no kudandaza amavuta abantu benshi ngaha badandaza amavuta meza kandi bakadandaza amavuta atononana ariko bivanye n'ukuntu umukiriya nyene adashobora kwimva ati reka ndamaze neza kanje n'abakiriya baramubwira ikintu akakora ivyi wiwe je ngana banababwiye ndiko ndababaza akambwira ngo nagiye kwa naka ukazomva ngo umuntu ngo yamuhaye ngo body oil nka drops ngo isiga mu maso kera tangana nabantu batsinda n'ivyo birabaho kweri canke imigoma mubabesheye canke ntimwababajije neza abakiriya kenshi ntibavugisha ukuri nuko bimeze rero uciye wishinga kuvuga usanga ariko ateranya hagati yabo ariko hari abantu benshi ngaha anyi basigaye bazi amavuta tonona hariho amaduka menshi hariho nko Sine ba Kariya cosmetic hariho bango benshi no ngaha anyi hariho ba Zebra nk'ugira ubumenga nta mavuta yo kwambiza kidandaza nta kidandaza adandaza amavuta meza hariho Safia Omi adandaza amavuta meza ego adandaza amavuta meza vraiment hariho Krista hariho Ida na Ida adandaza amavuta meza hariho na mami wata mu Buyenzi adandaza amavuta meza urumva kugira uvuge ati aba yakwanse abari babandi basize bya bintu bikaze bakaca bashaka kwisiga ajya amavuta meza no kuvuga udafite subre yo kurindira ngo umubiri uzugaruke wongere use neza ucuvuga ngo baguhaye amavuta mabi mara ngo yampaye amavuta mabi kandi kenshi abakiriya barakunda no guteranya hagati yacu akubwira ngo nakanga ukuntu nuko hama kaca asubira kwa naka kandi ngo shanga naragiye hajya ngo yampaye ukuntu ukumva rero kenshi je ndabumviriza ariko simvuga kubera uvuze bacoca guteranya. Wow, tuko turakrotira ikiganiro Soumaya tuganije byinshi bitandukanye katugushimire ku mpanuro utanze byinshi bigiye bitandukanye umuco utanze kukuri ibintu byose byaje bimaze imisi kuva nk'ibihuha abakunzi bawe bikatuma abantu bakwanka kubera bumva inkuru mbi kuri wewe rero nizere ko uri umukunzi nyene soma mbike w'umuntu si byiza kumva ibintu bamubuze ko hamabize bimucafuze no mu mutima wiwawe wumva umuntu mwaze kandi ari ibintu mbise ku bantu kandi ubwo bubi utarabumubonaga umuntu ngo yancafuje azana wancafuje je buri kintu kimbabaza mu buzima je nk'umukiriya wanje dufata nk'ushore ikintu kikagira kikamugira nayo canke amahera yiyo canke nkabura je amahera burya je nabuze amahera mbafise stress nta kintu nushobora kuncafuza je ngo mbabare baba bancafuje hano abantu bancafuza akaza bakankwengera nkasanga navyibagiye je stress hariho stress zimwe ntashobora kwingira stress basi nk'ubu mvuga ati nk'uwo munsi je nkafite stress z'amahera nk'nabuzi nibyo bintera stress mugabo ngo nakaya ngo ubwo bu stress bwo budafite umutwe n'amaguru ngo yamvuze uwo mwanya ntaho nkifise je kera je natukana no kuri stat umuntu yamvuze mugabo uzo stress je ntazongera kweri. Soumaya merci beaucoup rero ko waduhaye kano kanyo katwakira hano katuzimana nizere ko rero abakunzi bawe bakomeze kugira ibihe byiza na canje ndokomeza ubazanira ibintu bigiye bitandukanye ubanye mu mahanga kugira babandanye basa neza aba étranger nabaze baducisha mwijisho urakoze cyane rero nizere ko ibintu bibandanye bigenda neza sawa nawe murakoze cyane kuza kutugendera Imana ibaho umugisha impere n'umugisha n'abakiriya banje kandi babandanye navuze babandanye bagenda gushorera abantu bafise ama confidence y'ibintu badandaza navuze ba Safia cosmetic ndafite na shangazi wanje yitwa Almat cosmetic adandaza amavuta meza cyane mu Buyenzi kuri witi adandaza amavuta meza kugira ngo tubandanye dukura ibintu tuba tuzi dusa neza ibintu nk'evyo mugende kugura ego kubera je nakunda kwabwira ati iki kintu gikora neza genda kigura ukibonye haro hose nta na kimwe hama tugasa neza tutarinze gucafuzanya ko gucafuzanya nta nyungu na zimwe babikura mu kono nushobora kwingwisha ngo impomba kubera ngo wantutse cyangwa wagize iki niyo mpamvu kenshi umuntu adatera imbere umusanga afise inzigo baratse bantuka muri TikTok nkazanga umuntu yadukije hano sindamuzi yagize account ya fake home ego ivyo wonye si vyiza vraiment si vyiza kuko urumva kenshi ugize inzigo ntushobora gushikana na hamwe aya
sawa merci namwe Imana ibaho umugisha n'abadukurikirana murakoze cyane Imana umugisha ndabakunda cyane mugira umunsi mwiza sawa okay urabona nk'akarorero nk'amavuta urabona nka vaseline abantu benshi ntibazi kuzitandukanya benshi usanga bisiga amapirate original yirabaguca nk'iyi wanje ubona nk'iyi ni vaseline original benshi bakunda kuzirabira kuri tuno tudomago bakasha bavuga ngo ifite akarongo ngo ni hari original ko sivyo ogire ko cyo bahenda bashaka nka original basugize guca ntameneka oya nashura oya nento yabona indani urinda gufitonda guca uftonda acavayo urumva aya ni original vaseline benshi basiga pirate umva benshi abana ameze nka yaourt ameze nka yaourt bacha kubwira ngo yahango ahubwo ngo ni kayiti ya kabiri ngo nayo muri Kenya narigeze kuyipostinga bakakunyisha abantu bayadandaza urumva nka American Dream ni iyi American Dream n'abahungu barayisiga ntiyambiza ucugira ponziza nk'inya umuntu afite inzobe acha yisigana nk'iyi ntashobora kumeneka ayandi pirate acagira bana ko nakize muri nguvu pirate acameneka iyi rero ni original iyi inya abantu b'inzobe no bashobora kuyikoresha umuhungu umuntu adashaka kwiyambiza arayikoresha turafite na ya chocolat abantu birabura turafite n'irimo rikorayisi kuri amatashe ibintu nk'ivyo rero izi nziza ni original je ndaza amavuta original yani ikintu cyose nkunda kubabwira ati je naho tonshorera mugabo ugende higa ikintu original wana nka karero nka tona ndakugore umpere digeri muri kato iga yo on tona original nkizi benshi ndisiri ko benshi bafite karite ya kabiri na destinance na Rwanda na karite ya kabiri kandi zirangura hanze nta muntu yashobora kuzana original zirazimvye izi nije nazivaniye Dubai urabona uziraguca benshi natwakoresha karite ya kabiri urabona nk'inya uyirabaguca urabona ibifise amajambo ngaha mugabo iya kabiri nta majambo ifise ngaha bimeze guca nyene muga nta majambo ifise ngaha iya gatatu nayo ifise igipapuro ca direct numva ziri gutatu iyi ni original ya mbere ndisiri ko atasi abantu benshi bayifise kandi n'abazifise ziba zizimvye rero je umuntu nahora ntumi ibintu avuga ati zirazimvye ntibozigura ibiki n'ibiki mugabo je nishi yego no basinyene kubera basinyene ico gihe yarazifise namugeti yari karatuma umuzigo nca nambwira ntomira tona basinze gushorera ko aca yongeza ko basi nk'amahera makenya kugira ndamurangure cyambwira ati ntaco basi ngo zirazinde rero inyaje ngiye Dubai avuga ati oya je nshaka original mu mpe original baca barazinyereka ibintu byinshi nka panox inya ni ikura ibihere nk'abantu ufite ibihere byananiranye n'abahungu iyi hariho original na pirate urumva iyi ni original pirate ibi ifite igikarato menga kirayagaya gukuntu kandi iciza je nakwiye ibintu baranyereka original na pirate basi nico ciza ca Dubai canka ahantu baranguza wowe uhitamwe sadepa n'amahera rero ukuntu meze ntuma ndangura ibintu bizivye yego kweri bigura ababizi canke nk'akarorero nk'izi produit za Korea izi inya izi zo muri Korea urya muntu yatubwiye ko yayiguze pirate genda basi umuntu yahora zizana bya kariya cosmetic yazizana kuri commande kubera zizimvye ariko nizo zikurana tampo ziva muri Korea zirazimvye ariko je naye menda baga ati oya je ndazizana kweri ariko abantu bazizi baba barazibuze benshi baba barazibuze izinya kenshi ko n'abantu bakenya sinibaza nari maze kwibona kuko kariya wenyene abandi ntazo ndabona bafise izi ndemera ndazizana ariko kweri barazigura abantu baroneka yari benshi wabonye nk'akaruro nk'ujya mu mama avuye ngaha